turatanze mwaramutse canke mwiriwe bivana na buri muntu wese aherereye kuri art Burundi canke artiste Burundi turi dufite umutumire adasanzwe cyane. Umutumire sundi ana yajaberewe gose twamusanze iwabo ewana mu kazi kamisi yose twamuzindukiye mu gatondo kugira ngo tumukoreshe aduhe ikiganiro tumumenye kwanza. Numwe mu artiste dufite mu Burundi ariko ataramenyekana cyane, ataronka akaryo ko kumenyekana cyane. Katumusabe abanze abaramutse atwidondore ndetse tunamumenye tumubaze nibazo bimwe bimwe bimugenga. Karibu cyane muri artiste Burundi mutwidondore ndetse munatwibwiye. Ndamukije cyane ku mazina yanje twakimana Chanelle. Abasanzwe nyene ndirimba nkorera ibintu byo kuririmba mugabo sindagira chance yo kugira yo kumenyekana. Turamenyera benshi tuba Chanelle usanga afite udusirs no ku ruhande sinzi nta kandi gasino kweri abantu akoziko. Oya. Chanelle, okay. Chanelle tubwiye ko ari umuririmbyi. Eske Chanelle aririmba indirimbo nyabaki? Kuko turazi ko kuririmba biratandukanye cyane. Turabizi hari abantu usanga baririmba indirimbo zo guhimbaza Imana ndetse nandi baririmba secular music. Zo two kwita bamwe izisi abandi profane. N'amazina amazina menshi cyane. Eske Chanelle aririmba ubwoko bwahe? Majambo make ndirimba indirimbo z'Imana zo gutaza no guhimbaza nyene no kuramya byose babiri. Okay, Chanelle none watangiye kuririmba ryari? Mu majambo make tubwiye Chanelle aje natangiye kuririmba ku inspiration yo kuririmba nayo kuyaha byagenze gute? Mu majambo make ko natangiye kuririmba natangiye ndirimba muri Sunday school. Ndaririmba nyene by'ubwiza entre taragera kure muri Sunday school usenga muri eglise yahe kugira ngo twumve ngo Chanelle yaririmba avuye muri eglise ko turazi ko abantu benshi eglise yarinzemo ari umwana si abandanyirizamwe bimeze gute? Majambo make naririmbiye aho nsengera sanzwe nkorera eglise Anglikane mu Kanyosha mu Busoro. Na nubu ntigisengera? Ntisengera n'ubu. Muri jende muri eglise kabisa. Chamamare uburambe muri eglise. Na nubu ntukirabandayiza ibikorwa byo kuririmba. Nonda yitaniriza n'ubu. Nkuko televiziyo yacu yitwa Artiste Burundi tugerageza kuduza impano z'aba artiste ubugenegene mu Kirundi. Tuvuze mu Kirundi ni ubugenegene. Tugerageza kuduza ubugenegene mu Burundi bwacu kugira ngo bamwe batamenyekana canke abatazwi cyane bamenyekane. Tumusabe Chanelle atubwiye ati mbega kuririmba wowe kweri ki tutarakumenya habuze iki bimeze gute kweri kutazwi? Majambo make nyine kubera yuko ntazwi sinzi naje mugabo nabishoboye ariko urifuza kumenyekana yo cyane gose. Bakunzi muranyumvira umutumire wacu vraiment arifuza kumenyekana ariko ntaronka amahirwe yo kumenyekana. Tumusabe rero aduha igisabo ciwe tucumve kwanza impamvu kwanza wahisemwo mbega ko wahisemwo kuririmba. Hari ibintu byinshi byo kina firme n'ivyo ni ari mu Burundi, hari kubaza ni ari mu Burundi, guteka ni bimwe bigize ari mu Burundi. Ko wahisemwo kuririmba ituma nahisemo kuririmba nabihisemo kuko ari byo byiza kandi kuririmba no gutazira byose umva nivyo bigize nte bavuga ati jewe ntezwa kuramya nkorera Imana. None entre tatagera kwenje kuririmba ariko turakigarukako. None imbere kuririmba nta kindi kintu bikorana ku ruhande kuririmba? Oya nta kindi kintu. Hari amakuru nigeze kwa numva ngo hari umukinyamafilme mu Burundi mu Busoro mu Kanyosha yoba kina amafilme baranyekana foto yawe niyo mpamvu yatumye tugusanga iwanyu tugukoresha iganiro navyo nyine tubikwaze ko sinzi ko wabaribeshe ko yo bari wewe cyane. Bon. Jenye narigeze kuyikina narigeze kina filme ariko ntivyakunze ko mbandanya. Nshima nyene gukora ibintu byo kuririmba kuki shasho tabandanije kandi yari impano yawe. Hari abantu benshi bakubonye mu ma repetition iki kuko utabandanije byarashitse. Hari intambamye kora ko utamenyere ko muri industry y'u Burundi hari umuntu yahuye n'ikintu tucita igisita
ducika isanganya accident yahuye n'isanganya runaka aca ahagarika ibikorwa kuko azi ko swati imbere si heza eske nta ntambamye mbi uwo warabonye muri filime nayo nyine abakunze dukurikirana babone igituma filime z'Uburundi atera imbere impamvu ukuri umuziki w'Uburundi atera imbere niyo ntambamye yabonye muri filime navyo nyine tubikubazeho oya nta ntambamye nimwe oya nta nimwe nigeze mpura nayo nyine byarashitse ndavyisanga musanga nyine nabihagarika iki okay cyane murakoze tubandanye kuri Shasha Chanelle tumandanye ku bikorwa vyiwe yatubwiye ko asanzwe ari umuririmbyi ahimbaza Imana imbere tayagera kure reka tumusabe kwanza yikore mu gahogo nimba aho bakarimba iyo bamaze kwandika canke iyo hari indirimbo yo bakunda ku izina ryiwe nyene adikore mu gahogo twumve kwanza Chanelle mbe Chanelle aririmba gute kugira ngo nabo aba diaspora bacu nibagira icyo bakoze baronka aho bahera mu kumushigikira karibu kwanza kwijwi ryawe arumva DJ ngo indirimbo nanditse canke sinzi ko no kuri yari yose ushaka iyo ariyo yose nimba uyifise uyiririmbe kugira ngo n'aba diaspora bacu b'abarundi bacu bari ngayo mu gihugu hagati hose baruko ntagushigikira ndetse nimba rero nindi ufise nimba utarandika ukaba uyifise nta kibazo bashaka kuririmba kugira twumve ijwi ryawe ndetse naduhezegere natwe ya ntabwo ndaronka ubushobozi bw'uko nokora indirimbo yiwanje ariko ndaririmba iz'abandi nta kibazo karibu n'amajuru niyo kwigwamo incuri kuko manura inkuru nibaza ko uzi nasanze urengeye ico nibwira kuko manura inkuru nivyo ku mpwemu zidasanzwe cyane Shasha aje kwikora mu gahogo ndetse dusanze ewana akadushyira mu mwuka udasanzwe reka tumusabe kwanza Shasha atubwire impamvu yatubwiye ko atarandika indirimbo icyatumye atarandika indirimbo ni giki mbega Shasha niyo ntambamye ituma utandika indirimbo ko wavuze ko ukunda kuririmba kandi ukavuga ko uririmbira Imana kuko atandembo yawe urandika vuba cyane ndabishojwe n'Imana ishobora kuyandika ariko twitegeye ikorwa vuba cyane igisasu baba bakita igisasu ubundi umuriro twizere ko dusukamwo video cyangwa dusukamwo audio twizere ivyaha audio kwanza murakoze gose ni Shasha Akimana turi kumwe kuri televiziyo kuri microphone muri kumwe na wa muhinyanyuzi wanyu Thierry niyo kamubaza ibibazo nkuko bimenyerewe cyane tubandanye kuri Shasha tumwakira kandi muri Burundi okay Shasha tutaragera kure kandi ko twegeza ku musozo dushaka utubwire ni wahe muririmbyi w'umurundi wifuza kuririmbana nawe kuko ubu turi mu Burundi wacu imipaka y'u Burundi irugawe navuga ko ubu dukeneye gukora n'abarundi biwacu hagati yacu nyene bitezanye imbere ninde muririmbyi w'umurundi wifuza ko mwokorana akwinspira nuwahe muririmbyi nifuza yuko twokorana bikunze nta bidakunda mbere y'Imana byose birakunda Shasha siko abakirisi hari iwanyu mutubwira ego ndifuza gukorana na Alvella kuko arampimbara cyane Alvella ego kuko abantu benshi mukunda Alvella gituma nyine abaririmbyi benshi kuko mwahisemo Alvella gituma nyine umuntu nyine ahivuga ati ngo aramuhisemo nuko tubona ivyamwa kuri we bigatuma umenga turashaka gukorana nawe kuko utarifuza gukorana na jewe kwanza ni hanyuma ati wowe ko uri inyuma ya kamera murakoze cyane Alvella ubutumwa n'ubwiwawe Alvella Muhimbare ubutumwa n'ubwiwawe urumva ko na Shasha yifuza gukorana nawe afise
icyo twavuga ibishobisho byo kukubona kugira ngo mukwane indirimbo twizere ko vuba cyane muduha igisasu kidasanzwe gitomoye gose cyane gose ku mpwemu zidasanzwe cyane. Reka rero dusabe Shasha agiye cyo shikirije abakunzi bacu nimba ari cyo asaba cyanke nimba ari sinzi tumuhe akanya ka Shasha. Majambo wake azokurikirana iki kiganiro cyambere ndabasavye sikera gose sikera cyane eje ni mugoroba kirajako shaka yuko banshigikira nanje nkagira aho ngeze mutazira kwanje. Shasha tamenye gushigikira ko bitandukanye, hari umuntu agushigikira amafaranga, hari umuntu agushigikira mu kuririmba ako improve, hari umuntu agushigikira mu gusenga, hari umuntu avuga ati jewe uraja muri label yanje kugira ngo ndagushigikire. Eske Shasha ushaka gushigikire gute? Majambo make ndinze mvuga uko shaka icambere amasengesho. Amen. Kuko vyose tubihabwa n'amasengesho. Ego hanyuma bivanye dufate nka yashika nyene kugira ngo umuntu yavansa ku wundi nyene akaduga nyene kugira ngo sinzi cibona vugisha ukuri dukeneye uburyo kugira ngo dukore kuko muri studio ntidutwara amaboko dutwarayo icyo bita ikingorongoro. Nibyo byose birimo n'abahinyanyiza dukora ama video tubaha ikingorongoro. Nibyo byose birimo tutaragera kuri Shasha. Turamenyereye muri industry y'u Burundi hari icyo bita management. Est-ce management ifata gute? Est-ce ugira nkuko avuze Alvella erakwinjira muri Wema ari muri management ya Wema ni harafashirizwa nawe. Est-ce wowe kubgawe hagize umu diaspora canke umugwiza tunga mu Burundi yo kwiyemeza canke Bantu Boy canke Empire Avenue umva label yo kwiyemeza uri ready kujayo bimeze gute? Ndi ready. Wibuke neza ko muri management haba harimo amakondisiyo menshi, haba harimo ibintu byinshi bituma ko bikubanira wowe ubwawe. Wibuke ko muri management ntushobora gukora giti ciwawe, nta kintu na kimwe ushobora gukora manager wawe cyangwa management yawe atakintu biziko. Niyo mpamvu tukubajije uko twumve si jewe tierimba nza kwiyemeza, si nimba rundi mu diaspora za kwiyemeza nka jewe, utubwire uko Shasha avyakira. Ku ruhande rw'iwanje ukungene no vyakira ahubwo vyongerera cyane kuko umuntu wese iyo ari gukora adafise umuntu amushigikira canke amubwira ati aha wakoze iki wagikoze nabi kigira uku, urumva yuko ari wowe wikorana wenyene vuga ati ikinda gitumbeza uku umva biragoye. Bisaba yuko ufise umuntu nyene sinzi akwanspira amajambo masha. Nuko murakoze cyane ku mpemu zidasanzwe cyane yari Akiman Chanelle niyo twari dufise kuri microphone yacu. Reka tumushimire kwanza ku kuntu yatwakiriye mu rugi wiwe, twamuturumbukiye ntavyo yari yiteze. Tumusabe rero tumushimire agire akajambo ka nyuma abakunzi bacu ba artiste Burundi. Kajambo ka nyuma ndabashimiye cyane. Bandushimiye gose, natwe turagushimiye gose. Twizere ko n'ikindi gihe nitwagutumira mu bwami bwa artiste Burundi aho isanzwe ikorera canke kuri televiziyo yayo ikicaro cyayo kizoba kiri, twize ko muzo twitaba atagisabye. Ego.